Diana Nininahazwe. Kuva abarwanyi ba M23 bigarurira igisagara ca Bukavu kiri mu buseruko bwa Kongo, Uburundi buvuga ko bumaze kwakira impunzi ziva muri ico gihugu zirenga ibihumbi 10. Hano nta mazi ahari, nta kazu ka sugumwe gahari, no kuvuga turi mu ibibazo birenze. Muri uno buzima ni nko tukiri mu yindi ntambara. Hapa hatuna nafasi ya kulala kwanza. Hano ntaho kurara hahari, turara hanze. Uyu ni umwe mu banyagihugu ba Kongo bahunze baciye ku ruhande rw'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Muri irya nino kw'isi tubafitiye ishiramwe mpuzamakungu ONU rikeneye vyihuta amadolari miliyari 6 ya Amerika yo guhangana n'ishano ry'inzara yugarije Sudani. Turabigaruka ko handi hato Afrika y'Epfo nayo ishobora guha Irani n'Uburusiya isoko ryo kwagura inguvu za nucleaire idonido. Ni mukanyisase musangwa ikaze. Nongere ndabahe bwakeye n'ikaze mu makuru yo muri kino gitondo. Nari ndabice ku masonga mu kanya nkitangura. Ishiramwe mpuzamakungu ONU risaba ibihugu birigize n'abagira neza amadolari miliyari 6 yo guhangana n'ishano ry'inzara yugarije Sudani. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Thomas Kamirindi. Umuyobozi wa PAM ishami rya Loni ryita ku biribwa Cindy McCain yabwiye abadiplomate bari buzuye icyumba cy'inama i Geneve mu Busuwisi ati uyu munsi Sudani niyo ya mbere ifite inzara mbi cyane kurusha ahandi hose ku isi. Mugenzi we ushinzwe urwego rw'ubutabazi bwihutirwa rwa Loni Tom Fletcher nawe yunzemo ati ni ishyano rwose ridasanzwe, rirasaba rero n'igisubizo kidasanzwe. Abaturage ba Sudani miliyoni 26 bugarijwe n'icyorezo cy'inzara itarabaho kubera intambara irimo iyogoza igihugu cyabo kuva mu kwezi kwa kane 2023. Barimo abari imbere mu gihugu n'abahungiye mu bihugu by'abaturanyi nka Repubulika ya Centrafrica, Chad, Misiri, Ethiopia, Libya, Sudani y'Epfo na Uganda. Umukuru wa HCR Filippo Grandi we yasobanuye ko inkunga Loni isaba ari ibyankenerwa by'ibanze bya buri munsi. Yongeyeho ko bamwe bashobora gukeka ko iyi nkunga y'amadolari miliyari 6 yaba ihanitse cyane. Ati nyamara nta nubwo ageze ku idolari rimwe ku munsi kuri buri muntu umwe muri aba dutabariza. Thomas Kamirindi urakoze. Tuve muri Sudani tuja muri Uganda aho umunyepolitike Kizza Besigye azi imbere mu atavuga rumwe n'ubutegetsi yaraye yinjiye ibitaro inyuma yuko akomeje kurembera mu ibohero yarapfungiwemwo. Mu ndwi iheze yari yatanguye yegeregere yo kwisonzesha. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Ifungwa n'iburanishwa ry'uyu munyapolitiki umaze igihe kirekire anenga kandi ahanganye na Perezida Yoweri Museveni wa Uganda ryateye abaturage kurakarira ubutegetsi mu buryo bukomeye. Abasaba ko yarekurwa bakomeje kwiyongera. Undi munyapolitiki wahatanye na Museveni mu matora mu mwaka 2021 Bobi Wine wahoze ari umuhanzi nyuma yo kumusura mu bitaro yavuze ko Besigye yaba ari hafi gupfa. Umugore wa Besigye Winnie Byanyima yavuze ko ubwo bageragezaga kumwegura ku gitanda cye yahise yitura hasi kubera intege nke, nawe ashimangira ko ashobora gupfa. Abunganira Besigye mu mategeko bavuga ko yashimuswe ari mu ruzinduko mu gihugu cya Kenya mu kwezi kwa 11 agasubizwa muri Uganda ku gahato. Yahise ashyikirizwa urukiko rwa gisirikare rumurega ibyaha byinshi birimo gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko. Francis Mwijuke umudepite uri ku ruhande rwa Besigye yaraye yatangaje ku rubuga mpuzambaga X ko uyu munyapolitiki yazanywe mu bitaro by'ahitwa Bugorobi mu murwa mukuru Kampala arinzwe bikomeye n'abashinzwe umutekano acungwa mu kagari k'abarwayi. Minisitiri w'itangazamakuru muri Uganda Chris Baryomunsi yaraye yatangaje ku rubuga mpuzambaga rwa X ko barimo kwiga uko yakurwa mu rukiko rwa gisirikare akaburanishwa n'urukiko rwa gisivili. Mu kwezi gushize urukiko rw'ikirenga rwa Uganda rwari rwategetse ko ataburanishwa n'urukiko rwa gisirikare rwemeza ko binyuranye n'itegeko nshinga ry'igihugu. Geoffrey Mutagoma urakoze. Utudutwara muri Afrika y'Epfo aho ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka buvuga ko ico gihugu gishobora kwisunga Uburusiya na Irani mu kwagura inguvu za nucleaire mu gutanga umuyaga nkuba ku banyagihugu. Afrika y'Epfo nicyo gihugu rukumbi ku mugabane wa Afrika gifite ikigo cy'umuriro w'amashanyarazi akoresha ingufu za nucleaire ahitwa Coburg mu mujyi wa Cape Town. Irateganya kongeraho megawati 2500 kugira ngo ihangane n'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi mu bice bimwe na bimwe. Uyu mugambi uri mu rwego rwo kuzahura ubukungu bukomeje kugenda buhungabana no kugabanya ibyuka bihumanya ikirere.
Minisitiri w'umutungo kamere, amabuye y'agaciro na peteroli Gwede Mantashe avuga ko igihugu cye kidashobora gusohora itangazo ritanga isoko ngo bakumire Irani cyangwa Uburusiya. Yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko bazafata igihugu icyo ari cyo cyose bumvikanye kuri uwo mushinga. Abasesengura politiki baravuga ko biramutse bigenze bityo byakongera umwuka mubi hagati ya Afurika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba byadindiza isinywa ry'amasezerano y'ubwo bufatanye mu bya nukiliyeri. Afurika y'Epfo iri mu mboni za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko Perezida Donald Trump atanze itegeko ryo guhagarika imfashanyo Amerika yahaga icyo gihugu. Mu bindi iryo tegeko teka ryavuze bidatangiwe ibimenyetso harimo ko Afurika y'Epfo yabirimo gutsura umubano wayo na Iran. Ibiro bya Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo byatangaje ko icyo gihugu na Iran nta mubano wihariye bifitanye mu birebana n'ikoranabuhanga rya nukiliyeri. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntacyo yatangaje ku byerekeye kuba Iran cyangwa Uburusiya byakorana na Afurika y'Epfo guteza imbere ingufu zituruka kuri nukiliyeri. Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru agezweho irya nino ku isi. Aha muri Amerika haraye hahimbajwe umunsi mukuru w'abaperezida bayo, wari umunsi w'ikiruhuko ku rwego rw'igihugu. Ibindi ku vy'uno munsi na Thomas Kamirindi. Uyu munsi mukuru uba ku wa mbere wa gatatu w'ukwa kabiri ukwezi kw'amavuko y'abaperezida babiri Abanyamerika bemeza ko ari bo bihangange kurusha abandi bose babategetse. Uwa mbere ni George Washington, yavutse ku itariki ya 22 y'ukwa kabiri 1732. Niwe wari umugaba mukuru w'Abanyamerika mu ntambara y'ubwigenge bwabo. Yaje kuba perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1789 kugera mu 1797. Bamwita umwe mu babyeyi b'igihugu. Uwa kabiri ni Abraham Lincoln, yavutse ku itariki ya 12 y'ukwa kabiri 1809. Yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1861 kugera mu 1865, ubwo igihugu cyari mu ntambara yisubiranamo ry'abaturage bacyo. Yarayitsinze atuma kidacikamo kabiri. Inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu Congress yashyizeho uyu munsi mukuru w'abaperezida mu 1968 iwita umunsi mukuru w'ivuka rya Washington, ariko muri rusange wahariwe abayoboye n'abayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose. Igice cacu ca kabiri cano makuru kigiye gushimikira ku mutekano wa Republika Demokarasi ya Kongo kuva abarwanyi ba M23 barwanya ubutegetsi bw'ico gihugu bigarurira igisagara ca Bukavu kiri mu buseruko bwa Kongo mu mpera z'indwi heze. Uburundi buvuga ko bumaze kwakira impunzi ziva muri ico gihugu zirenga ibihumbi 10. Abenshi muri aba bashikiye mu ntara ya Cibitoke. Ibindi kuri no nkuru turabibaza umenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Desire Hatungimana. Izo mpunzi zo muri Kongo ziriko zirahungira i Burundi ku bwinshi kuva kwa gatandatu no ku Cyumweru. Muri kino gihe bari muri komine Buganda mu mazone ya Ndava na Ruhagarika, bene muri komine Rugombo mu mazone ya Mparambo, muri quartier ya Rukana ya mbere, ya kabiri, ya gatatu ni ya kane. Kareme Bizoza buramatari w'intara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi, intara hano rubibe n'intara ya Kivu yo mu manuko muri Kongo, avuga ko abo bahunga bavuye ahitwa Kamanyora, Katogota, Ruvungi, Sange na Rubirizi. Yabwiye itangazamakuru kuri no wa mbere ko kubakira vyabagoye cyane kuko batari biteze ko abantu bangana uko bahunga mu misi itarenze 2. Byateganijwe ko tubegeraniza bose mu ikambi y'abagiye gusaba ubuhungiro, ariko nayo ni nto cyane, ntibari gukwigwamo. Twashizeho nk'ikamyo nka 2, ariko abasigaye bose bari mu ahantu hatandukanye. Hari habegeranijwe ku komine, hari habegeranijwe mu Rukana, hariho abari muri ferme yo mu Mparambo, hari habari Karurama, hari habari kuri zone mu Cibitoki, n'abandi bari ku komine ya Buganda, n'abandi baraye kuri zone ya Ndava. Izo mpunzi zabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko aho bazegeranije ku bibuga vy'umupira, kuri komine, ku mavuriro no ku mashuri atakintu na kimwe zirengeje. Bamwe muri abo bigaragara ko bashonje, abafise abana bakiri bato bobo babuze ayo bacira n'ayo bamira. Hano nta mazi ahari, nta kazu ka sugumwe gahari, no kuvuga turi mu ibibazo birenze. Muri uno buzima ni nko tukiri mu yindi ntambara. Hapa hatuna nafasi ya kulala kwanza. Hano ntaho kurara hahari, nta mazu turara hanze, nta byo kurya dufise, ntitugira namba. Nivyo bibazo dufise, eka n'amazi ni bibazo. Na maji ni shida. Izo ngorane izo mpunzi zifise aho zashikiye
ntizigiye kurangira vuba biturutse ku ngingo zafashwe n'intara ya Cibitoke kuko n'ufise amafaranga ntarekuriwe gufata ihoteli. Platform imaze gukorana baje twumvikana yuko bajeje intwaro ku mitumba baca bakoresha inama kugira ntagire umuntu n'umwe bemera ko haza kuba mu mihana bose bagende baje hamwe kugira ngo icyo kuwa cyose gikorerwe bose bari hamwe. Ni naho tuvuga ati aho bari bacunga canke bacungerewe. Ubu rero ntaco bararonka, nta mfungurwa, nta biki, nibo bimenya ko twubafise ubu bwabo. Hari no bavuga ati nabonye mwonzi amufashisha ibyo amufashisha mugabo amwereka haja kuja. Izo mpunzi ziratakambira leta y'u Burundi kuzikura muri ayo magorwa zirimwo nkuko zabandanije kuvyiganira abakunzi b'ijwi rya Amerika. Tunomba guverinoma ya Burundi, turasaba leta y'u Burundi ngo idufashe kuko turacafise ubwoba bwo gusubira Kongo. Dufise ubwoba bwinshi cyane kuko muri plene iyo twavuye hari ibibazo byinshi cyane. Turasabye leta y'u Burundi idufashe nk'abana bayo turabe ibintu bitera bija. Ndio nchi ya Burundi tunaiomba kabisa itusaidie wakubyo. Igihugu cy'u Burundi turagisabye abayobozi batwumvira ikigongo natwe. Bamwe muri twe turabarundi bavukiye Kongo gusa nta karangamuntu y'u Burundi dufise. Nimba ata kintu cyo kudufasha kiboneke batureke tuje mu miryango yacu mu kurindira ko intambara ihera dusubireyo. Tuangalie gisi ya kurudia. Kuri ivyo bibazo by'impunzi inyishu yihuta nimwe nkuko byashikirijwe na Martin Ninteretse umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu hari mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri no wa mbere mu gisagara ca Bujumbura. Twifuza ko tubahejeje kuraba umwidondoro wabo tubajana mu makambi ya kure y'igisagara ca Bujumbura, ari mu Ruyigi, ari mu Rutana, ari mu Cankuzo cyangwa Ngozi cyangwa mu Muyinga. Nayo kubibaza ko intambara iri kwiraba muri Kongo ishobora gutuma umutekano w'Uburundi uhungabana, umushikiranganje Ninteretse atabarundi nibareme kuko kirimwe abagabo wo kwindakira akavuga ati reka profite ibiko yaba muri Kongo tinanje ngire akajagari ka uzotuvyonga tuzomuvyonga. Burundi abarundi nibareme duhagaze neza cyane. Turafise ingabo zikwiye, turafise inyamiramabi zikwiye, turafise n'abarundi bahabona ata muntu bavuga ati aje kukurira ku Burundi. Umutekano uhagaze neza, abarundi nibaje ku mirimo yabo. Mu gihe Burundi buriko burakira impunzi ziva muri Kongo zije ziyongera kuzisanzwe ziba mu Burundi zigera ku 86 nkuko vyashikijwe n'umushikiranganje Ninteretse, hari abandi bantu baba mu Burundi bariko barirukanwa. Umushikiranganje Ninteretse yamenyesheje ko abagera kuri 80 badafise byangombwa bemerera kuba mu Burundi bashikanywe kuva kuri uno wa gatandatu ku mipaka y'ibihugu baje bavamwo. Mu gihe ku mbuga ngurukana bumenyi abatari bake bavuga ko abanyamurenge bariko barafatwa ku bwinshi, umushikiranganje Ninteretse yamenyesheje ko mu birukanywe harimwo 2 aca asaba abamenyesha makuru kwitondera ivyandikwa muri kino gihe. Avuga ko hanini abirukanye bava muri Kongo, Uganda, Tanzania na Kenya. Yamenyesheje ko ico gikorwa kizobandanya kuri abo bantu bose baba mu gihugu binyuranye n'amategeko. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Desire Hatungimana urakoze. Mu gihe rero haheze iminsi 4 abarwanyi ba M23 bigaruriye igisagara ca Bukavu, imipaka ihuza ico gisagara n'akarere ka Rusizi mu Rwanda iracugaye. Biruko mu gihe abanyekongo bagera ku 300 aribo bajabutse umupaka wa Bugarama Kamanyura. Umenyesha makuru wacu Temisocle Mutijima yavugishije bamwe muri abo banyagihugu. Tunakimbilia ku Rwanda, lakini hivi si tunaenda destination Bukavu kwa familia. Bukavu anasema hakuna fujo. Tunacha tunamwanga machakula tulikuwa ni bamwe muri aba banyekongo bavuga ko bahunze imirwano irimo kubera mu kibaya cya Rusizi ku ruhande rwa Kongo. Aba bari mu ngeri zinyuranye, abagabo, abagore n'abana, kandi urabona ko bahangayitse cyane. Basoda bamingi barishuka Kalunga, abasirikare benshi bamanutse Kanunga, abandi bamanuka Ngomo, bararasa amasasu menshi cyane buri kanya, nyuma bongera kuzana n'abandi basirikare baraza nabo bararasa cyane. Tukibaza ngo ese ni M23, ariko twe ntitubizi. Hivi tunaacha majama, twasize imiryango, twasize amasambu, twasize ibihingwa, ubu turahangayitse, ntacyo kurya, batubabarire baduha amahoro dusubire iwacu. Turasaba amahoro gusa, turasaba amahoro n'ituze, twese tubeho tunezerewe twunze ubumwe. Ku mupaka wa Bugarama Kamanyura aba banyekongo barakirwa n'inzego z'ubutegetsi z'u Rwanda, bakurizwa amabisi ya Coaster n'ayabageza ku mupaka wa Rusizi ya mbere aho bambukira bajya Bukavu.
Kugeza mu masaha y'igicamunsi cy'uyu wa mbere, amakuru twahawe n'abashinzwe abinjira n'abasohoka aha ku mupaka, abari bamaze gufashwa n'inzego z'u Rwanda kwambuka bajya i Bukavu baragera kuri 324. Barimo abari basanzwe batuye aha mu Kamanyora no mu kibaya cya Rusizi, ariko hari n'abari mu mayira bavye Bujumbura mu Burundi cyangwa se mu bindi bice bya Kongo nka Uvira na Karemi. Iyi mirwano ikaza kubaheza nzira. Abo ni nka Louise Maronyi wari uvuye kuri kaminuza i Bujumbura mu Burundi. Sasa tulikuya mu njia ya plene ya Uvira. Twe twari mu nzira mu kibaya tuva Uvira, tuza gusanga inyeshyamba nyinshi za Wazalendo n'abasirikare benshi ba FARDC barimo bica abantu, abandi babasahura bakakwambura buri kimwe. Tugeze Kamanyora, imodoka zari zidutwaye, abo Wazalendo bazambuye abantu batangura kurasa cyane. Nibwo twahungiye ku mahoteli, ariko naho nta kurya nta kuryama. Abandi benshi baciye ngomo, bamwe bapfuye, abandi ntituzi iyo bari. Amasasu yari menshi cyane ku buryo twasabye Imana ngo dufashe nibura tubashe kwambuka. Kamanyora ni ibintu byari bikaze cyane. Muri aba baturage ntawe ubasha gusobanura abarwana bari bo, niba ari ingabo za leta ya Kongo nabo bafatanyije bahanganiye na M23 aha mu kibaya cya Rusizi na Kamanyora, cyangwa se ari abandi. Gusa uyu mutwe wa M23 ntacyo uratangaza ku kuba waba ukomereje imirwano aha mu kibaya cya Rusizi. I Bukavu ho bitandukanye no mu minsi ibiri ishize, ahanyuzagamo hakumvikana urusaku rw'amasasu. Kuri uyu wa mbere hiriwe umutuzo utereye amaso mu bice by'uyu mujyi byegereye imipaka ya Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri. Kuri uyu wa mbere wabonaga ko abaturage batangiye kugenda mu mihanda, ahandi naho ukabona bamwe bari mu mirimo hafi y'umugezi wa Rusizi ugabanya akarere ka Rusizi n'uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Umwe mu isoko z'ijwi rya Amerika i Bukavu yatubwiye ko ituze rigenda rigaruka, ndetse ko na bamwe batangiye gusubukura ibikorwa byabo bya buri munsi. Jusque maintenant, il n'y a pas de transport, pas de moto, pas de taxi bis. Kugeza ubu nta buryo bwo gutwara abantu bukora, nta moto, nta tagisi, nta kwiga. Abana kugeza ubu ntibarasubira mu mashuri, twese turi muhira. Ariko hari bimwe mu bikorwa bikeya byatangiye gukora. Hari ubucuruzi buto bwo muri za butike bugenda bufungura gake gake. Bamwe barafungura igice cy'umuryango, waza bakaguha ibyo ukeneye. Hakaba n'abandi nabo barimo gucuruza bafunze, bakabiguhera mu idirishya, nawe ukabishyura unyujije amafaranga mu idirishya. Gusa turaho, nta rusaku rw'amasasu rwongeye kumvikana kuva mu ijoro ryakeye kugeza ubu. Tukizera ko ibintu birimo kugenda bigaruka mu buryo gahoro gahoro. Kugeza ubu ariko imipaka ihuza u Rwanda n'uyu mujyi wa Bukavu irafunze. Nta bantu nta n'ibicuruzwa byinjira cyangwa ngo bisohoke. Ntibiramenyekana niba nyuma yo kwigarurira umujyi wa Bukavu abarwanyi b'umutwe wa M23 bateganya gukomeza imirwano yo kwigarurira ibindi bice bigana mu majyepfo y'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Mu itangazo uyu mutwe w'inyeshyamba uvugaho gufashwa n'ingabo z'u Rwanda wasohoye kuri iki cyumweru, wagaragaje ko wifuza ibiganiro bitaziguye na leta ya Kinshasa mu rwego rwo gukemura impamvu muzizi y'intambara. Wahamagariye kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose kuwiyungaho mu rugamba uvuga ko rugamije impinduka mu mitegekere y'igihugu. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Temistokle urakoze. Naho rero muri iyo nkuru yawe twumvise yuko ejo kuwa mbere muri rusangi igisagara ca Bukavu ciriwe gitekanye. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko bafise ubwoba, hari n'abandi yamara bavuga ko batekanye. Hagati aho abategetsi batandukanye bitabiriye inama igira 38 y'umuryango umwe bwa Afrika yabereye Addis Abeba muri Ethiopia mu mpera z'indwi heze, bagaragaje ko bahangayikishijwe n'ibibera muri Kongo. Timishimwe yabiduteguriye. Iyi nama irangiye, komiseri w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ushinzwe ibibazo bya politiki, amahoro n'umutekano Bankole Adeyoye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yashimangiye ibyavugiwe muri iyi nama. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje ku isonga. We are expressing grave concern, that is what our leaders did, on abayobozi bacu bagaragaje impungenge zikomeye ku kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Basaba M23 n'abayishyigikiye guhita bava mu mijyi yose n'utundi duce bigaruriye harimo n'ikibuga cy'indege cy'Igoma. Icya kabiri, ni ingenzi ko abayobozi bacu bashimangiye ikintu cy'ibanze kuri buri gihugu cy'umuryango wa Afurika, kurinda no kubahiriza byimazeyo ubusugire, ubumwe bwa politiki no kutavogera ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Twagaragaje kandi impungenge z'uko kwiyongera kw'amakimbirane ko bitagomba guhinduka intambara yeruye ishobora gusenya no kugira ingaruka ku bikorwa by'ubutabazi ndetse no ku mibanire y'abaturage bo mu karere ikomeje kugaragara nk'idahamye. Mbere y'uko M23 igera i Bukavu, abaturage baho bamwe bari batangiye guhunga. Abasirikare ba leta ya Kongo ntibigeze bigora barwana na M23 ngo bayikumire idafata umujyi wa Bukavu. Ubu ku mihanda y'i Bukavu haragaragara ituze, uretse ko amaduka agifunze. Gusa hari abacuruza takataka ku mihanda biganjemo abacuruza imbuto. Abatwara abagenzi kuri moto bavuga ko bafite ikibazo cy'uko nta masitasiyo ya lisansi afunguye, ibyatumye bashyiraho ibiciro bishakiye. Urugendo rwishyurwaga 1000, dushobora gusaba amafaranga dushaka kubera ko nta lisansi ihari. Ubu dushobora kwaka 5 cyangwa 2. Nubwo mu mujyi hari ituze, ntibibujije ko hari abagaragara basa nk'abari mu rujijo. Ubu ntabwo badufite, yego buracyahari, gusa turabona abantu batangiye gusohoka bagenda buhoro buhoro. Abantu bari hanze barasohoka, ariko amaduka aracyafunze. Abashyitsi binjiye mu mujyi nta muntu bahohotera, ubanyuraho baguhagarike cyangwa ngo bakubaze ibyangombwa. Ubwo M23 yinjiraga i Bukavu, abaturage benshi bagaragiye ikamyo irimo abarwanyi b'uyu mutwe basa nkaho babishimiye. Kuwa gatandatu M23 yasohoye itangazo isaba abaturage kwishyira hamwe bakicungira umutekano, ndetse isaba ko abasirikare b'Abarundi bariyo bafasha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC basubira mu gihugu cyabo.